masanganya ariyongera kandi agahitana abantu benshi. Ibituma ni byinshi. Aha Nyanduye Edouard, umuhanuzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi, hari rero mu nama yatunganijwe n'ubwo bushikiranganji nyene, yashikirije bimwe mu bituma, eka mbere yanatanze n'intumbero ubushikiranganji bufise kugira ngo bukinge ayo masanganya ntazaragwirirana. Bire yuko Uburundi bwaragerageje gushira mu ngiro umugambi w'isi yose wo kuva 2011 gushika 2020, ibitari bike byarakozwe. Umugabo nibaze yuko intambwe ari ndende, kuko turavye ibiharuro batweretse ngaha, ibiharuro by'abahitanwa n'amasanganya y'imibarabara bikiri byinshi. Umugabo nubabwira yuko hari ibindi biriko izindi ngingo ziriko zirafatwa na leta kugira turabe yuko ibyo bitige byagabanuka. Izo ngingo n'izihe amaze gukorwa iki? Nubabwira yuko leta yarashizeho, nubabwira umugambi w'imyaka 5 ujanye n'ivyo by'amasanganya. Hanyuma murazi yuko leta iheruka gushiraho undi mugambi wo gusuzuma imodokari dukoresheje ubuhinga bwa none. Nababwira ikindi nuko leta yarashizeho itegeko rishasha rya 2012 twita code de la circulation routière. Izo ngingo zose leta zifashe kugira turabe ko amasanganya yogabanuka. Dufatiye ku cigwa catanzwe n'umucegera c'ujejwe umutekano mu mabarabara, yerekanye ibibazo byinshi bihari harimo n'amabarabara yononekanye mu gihugu. Mbega mu bushikiranganji musanzwe murimo niko mutekanye kugira ngo ayo mabarabara asubirwemo? Ego nababwiye yuko bwa mbere ayo mabarabara menshi hariho atanguye gusaza, hakaba n'ayandi yononekara kubera ibyihindaguka ry'ibihe, hakaba n'ayandi yononekara kubera abantu batayakingira. Hanyuma nababwira yuko ubushikiranganji butwara abantu n'ibintu ufatanije n'ubushikiranganji bw'imigambi ya leta ariko byo twita infrastructure, hari umugambi wo gusubiramwo amabarabara amwe dufashanyije n'abasanzwe badufasha. Hano babwira nka banki y'isi yose canke banki ya Afrika, hari umugambi turasubiramo buhoro amabarabara cyane tubona ameze nabi. Umugambi w'imyaka 10 wasinzwe kw'isi bijanye n'umutekano w'amabarabara, wari ugamije iki? Ugeze ku mpera ko hashyizwe kwiki? Uwo mugambi wa cane intumbero yawo hari kugabanya inshuro 50% amasanganya yo ku mabarabara. Nababwiye yuko hari ibihugu bimwe cane nk'ibihugu vy'Iburaya byagerageje gushira mu ngiro uwo mugambi kandi amasanganya yagabanutse. Hanyuma nivyo muri Afrika baragerageje ko bashoboye ibihugu byose uko buryo bwa busanzwe bufise, baragerageje gukora kugira amantuze amasanganya agabanuke. Mwana babwiye yuko intambwe ari ndende, kuko bisaba cane kwigisha abantu, bisaba gushira amabarabara meza, bisaba kugenda mu modoka zikimeze neza. Iyo yose birava no ku bushobozi ibihugu bimwe bifise. Mugabo nibaze yuko ibihugu byose byarashoboye uwo mugambi nk'akama kugira ayo masanganya agabanuke. Nawe OPCD Desire Niyongabo, icegera cy'umukuru wa PCR, ati ariho ibitari bike bituma ayo masanganya agwirirana. Gituma byaduze ni usanga abantu batwara imiduga usanga barenza umuvuduko wo mu ibarabara, ugasanga bariko baranyonga basomye agacupa barengeje, ugasanga baribagiye n'amategeko amwe amagenga ibarabara. Rimwe na rimwe ugasanga ntibafise n'ubushobozi n'uruhusha rwo kunyonga iyo miduga, canke bafise uruhusha rwo kunyonga nk'imodoka ntonto, ugasanga ariko anyonga ibiduga binini kandi ataburenganzira bifise. Ikindi naco byambaye naho duca, naho imiduga ica amabarabara atamize neza, usanga imwe ibinogonogo, ugasanga agiye gukatira ivyo binogo, ugasanga hoye n'iyindi iragize ikibazo. Ariko igihambaye cyane ko nkuko twabibonye ama accident menshi, ivyo ibiharuro dufise vyerekana neza yuko
ama-accident menshi aba kubera kurenza umuvuduko. Igikurikira n'amabarabara atameze neza. Ikindi kigira gatatu ni ivyo byo kurenza byo gusoma inzoga, byo kunywa inzoga canke mbere n'ibiyarura-mutwe, ugasanga umuntu arateje amasanganya. Igisata c'igipolisi kijeje gukinga amasanganya yo mu barabara mukora iki kugira ngo ayo masanganya agabanuke? Ico dukora ni uko imisi yose abapolisi b'iwacu baba bari ku makarifu yose tubona ko akenewe ko gukingira abenegihugu bariko baratembera mu mabarabara, twarungika abapolisi kugira ngo bafashe abantu kuza barabisanya. Hama ikindi ca kabiri ni uko nivo nka twebwe tubandanya dusansibiriza abashoferi kugira ngo kugira ngo tubigishe ivy'amategeko y'ibarabara. Yego na cyane masaha y'igitondo cyo ku mugoroba abantu ariko bava ku kazi, hari abashoferi batubahiriza kuja ku mirongo, bagaca baza guca muri iryo bibanza vyagenemwe abantu, kenshi bakunze kugira amasanganya. Abashoferi nk'abonye bari nk'amategeko code de la route cyangwa itegeko rigenga uruja n'uruza mu barabara bivuga iki? Amategeko agenga uruja n'uruza mu barabara atomoye. Kirazira ko abantu bariko baratwara imiduga baca mu nzira bishakiye, baca iburyo baca ibubamfu. Ivyo birahanwa n'amategeko, kandi iyo tubafashe twama twabahanye. Bavuze yuko kimwe mu gituma haba impanuka y'abantu bariko baratwara harimo yuko umuntu aba yanyoye inzoga akarenza. Igipolisi coba gifise ibikoresho bikwiriye kugira gipime abariko baratwara ariko baranyonga imiduga, kugira ngo barabe yuko umuntu atanyoye ngo arenze. Ibikoresho birahari ariko ntibikwiye. Mu bugenzuzi bukuru bw'igipolisi bariko barakora ibishobotse kugira ngo baturonse ubwo buryo bwo kugira ngo tuze turaraba ko abantu batarengeje. Nibaza ko mu minsi iri imbere tuzoba tubifise bikwiye kandi bihagije. Mwishirahamwe Croix Rouge, Desire Habonimana, umuvuzi muri iryo shirahamwe nyene, ati hari ibyo dukora mu ntumbero yo gukinga amasanganya, ati no gutabariza abayagize. Twebwe mu muryango utabara imbabare Croix Rouge, kuri ivyo bijanye no gukinga canke no gutabara igihe habaye amasanganya, twebwe turahamagarira abantu kwiga ibintu bijanye n'ubutabazi bwa mbere, kuko muri ivyo bijanye n'ubutabazi bwa mbere turigamwo ibijanye no gukinga. Mu gukinga inyigisho za mbere imbere yuko umuntu tuba turiko turigisha yiga ibijanye n'ubutabazi nyene nyezina, duhera ubwa mbere bwo kugukinga. Hanyuma mu nyuma rero tugaca tuja rero ku bijanye na nyezina, umuntu igihe yagize isanganya uhera kuki, ubandanya kuki, ugahereza kuki. Ari naho rero tuba turiko turavuga duti umuntu iyo yize ubutabazi bwa mbere, si ukuvuga gusa yuko ategerezwa guhagarika amaraso y'umuntu ariko aravirirana igihe yagize isanganya, canke dutegerezwa kumugabaniriza ububabare igihe yavunitse canke yabaye. Murabona amasanganya ikintu giteye ubwoba cane gose n'igihe umuntu ahubwo yitaba Imana, ariko igihe rero atitavye Imana bwa butabazi bwa mbere niho twe tuvuga duti umunyagihugu wese ahari hose igihe azi vya bintu vya mbere ngenderwako kugira ngo uwo muntu ashobore kurokoka, umuntu ashobore kurokora ubuzima bwa mwene bwa mugenzi we. Uwo mugenzi we no kuvuga wa muntu wese aba ariko ararengana, kubera twebwe tuvuga duti umugenzi w'umuntu ni wa wundi ari kwibarabara muhuye ubwo nyene. Twebwe twahuje kubera dukora kugira ngo tugabanye la vulnerabilité y'abantu. Nuko rero tuvuga duti abantu bize ubutabazi bwa mbere tuza gusanga ivyo vyose byo gukinga, byo gutabara, vyose bica bijamwo, kubera izo nyigisho zifata ibintu vyose icyarimwe. Murakoze. Umuntu ariko aravirirana turavuga duti ubwa mbere umaze gushika ahantu umuntu yagize isanganya ugasanga ariko aravirirana, wowe nyene uramubwira agafata, wenyene igihe atataye ubwenge uramubwira agafata aho hantu kugira ngo ahagarike amaraso. Hanyuma amaze kuhafata ayo maraso urumva aba ayafashe, kuko n'amaraso yiwe
ntibiza gukenera ko yikingira n'amaraso yiwe. Ico gihe rero wewe uri umutabazi uhashise ubwo nyene urashobora kuca ufata akanya kukurondera bimwe rero byo kwikingira. Twebwe muri Croix Rouge turafise amatrousse de secours, ayo matrousse de secours rero akaba arimwo ivyo kwikingira ibintu byose kugira ngo dushobore guca dufasha umuntu, hanyuma ubu ufise umwanya rero wo kuja kurondera ivyo bintu byose mugabo y'amaraso atakiri karava. Aho rero turahamagarira abantu kugira ngo nivyo turiko turabivuga gutya uwo mengo ni ibintu ubwo nyene umuntu aca ashoboka akora, ariko igihe umuntu naho yagikoze biroroha cyane gose guca ubona ukuntu aho hantu ushobora guca uhagarika amaraso ubwo nyene. Ubwa mbere rero kugira ngo usubiremo gato, umuntu usanze ari karavirirana ukihashika ushika umubwira we nyene akifatira aho hantu ari karavirirana. Muri uwo mwanya rero amaraso atakiriko arava, wewe urashobora guca ufata umwanya wo kurondera bimwe byose kugira ngo wikingire, hanyuma uca ugenda ufasha uwo muntu ariko aravirirana, kuko aja nka kure ntashobora kugenda yifatiye wenyene, ntibikunda. utegereza kuyahagarika ku buhinga wenyene uba wize igihe tuba turiko turakwigisha ibijanye n'ubutabazi bwa mbere. Murakoze. Yego, mu gihe habaye impanuka ugasanga ari abantu benshi bahuye n'ikibazo, umuntu yomenya atangurira kuri inde igihe haba hari amakamera atandukanye? Igihe abantu bagize nivyo dukunze guhura, abantu bakagira isanganya ari benshi. Ubwa mbere bwo no kuraba umuntu ababaye cyane gusumba uwundi, wababaye gose gusumba uwundi ni wa wundi. Burya abantu bariko barakoma induru bose ntibaba bababaye kumwe. Wa muntu ahubwo atakiriko aravuga, wa muntu yaviriranye cyane, wa muntu ubona ari hariya ameze nk'ikinyigimba, uwo muntu uramwegera ukaraba uwo muntu ameze gute, kandi mutegereza kubikora munyarutsa kubera ni ibintu bimara umwanya muto cyane, ku buryo bw'uko wewe ugiye kuraba abantu ukuntu bameze ukabasuzuma mu mwanya munini, uza gusanga wa wundi atana kimwe akiri karavuga, uza gusanga yacikanye. Twe natwe mu butabazi bwa mbere tuvuga duti ahubwo uwo muntu niwo ugufasha ubwa mbere kugira ngo ubuzima bwiwe ntibusinzikare ngo have apfa. Hanyuma abo bandi rero wa wundi abari karakoma induru numwe ushobora no kubwira uti gira ibinaka gira ukugira hanaka, hanyuma abo bandi ataco bariko barakora canke abo bavuye cyane ukabafasha ubwa mbere kugira ngo ubwa mbere bagende, hanyuma abandi bashobore kugenda.